amashure naramaze diplome ibitse mu nzu ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe ndaburagizwa ese nje kunyonga ikinga oya ngo nakiriyo oya je mu butagisi imeni oya nakiriyo oya ndafise icizere co gushika wande. Igisi ndabaramukije bakunzi ba Aswan, ndizera ko mumeze neza, nkizera ko aho muri hose ibintu bimeze boa akazi kagenda fresh. Today we here in Iteka, kuri micro ni Mr. Sereg, behind my camera ni Mr. Krovji. Dufise umutumire wacu twari twamusanze hakorera muri Iteka mu bwami bwaho. Kano kanya turi muri studio, ni wundi musanzwe mumenyere ni D1 from Iteka, no umusore abica bigacika, umusore akora neza murabizi, afise clip nziza, afise n'indirimbo nziza ari gushira ku mbuga z'Iteka, yise ubwoba. Turakwakiriye Mr. D1, uramutse abanywanyi ba Aswan TV, wongere unabakorere mu gahugu. Amahoro ameze neza? Fresh kabisa. Ndashimana jewe ndababwira cyane gose bakunzi ba Aswan TV. All right. Ndabiye ko ndabakunda cyane gose, imitomo irahari ni myinshi irabitse ngaha mu monitor hano. Baze ko rero abari hose bubahwe cyane gose. All right. Yego. D1 dusaba gato before yuko twinjira mu kiganiro, manze ukore mu matama. Mu gahugu sorry. Bakore mu bumve neza yuko tutihenze twagiye. Yamana. Narinzi yuko nzohita ndonka amatora, nkagurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. Narinzi yuko nzohita ndonka amatora, nkagurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. Ko mu rukundo byase ko naresheje bakanyanka, imiziki ndayikora ibiteramo sindonka, wemeye kumfasha ariko arahomba akiyumvira kunsiga, bikamwanka mu narinzi yuko nzohita ndonka amatora, agurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. Narinzi yuko nzohita ndonka amatora, agurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. Jefise ubwoba, fise ubwoba bw'ubuzima, jefise ubwoba bw'ejo hazoza hanje, ko mbona umenga inzira zose zirugaye, yigize ngo irafunguse barugara, ko mbona umenga inzira zose zirugaye, yigize ngo irafunguse barugara, fise ubwoba jimbere mana, amashure naramaze diplome ibitse mu nzu ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe ndaburagizwa ese nje kunyonga ikinga oya ngo nakiriyo oya je mu butagisi imeni oya nakiriyo oya ndafise icizere co gushika wande za ndoto zanje nziza nzozishikako. God bless my way, ezagira abafana banje, ezagira nabafasha ntibacika intege. God bless my way, ezagira abafana banje, ezagira nabafasha ntibacika intege. Narinzi yuko nzohita ndonka amatora, agurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. Narinzi yuko nzohita ndonka amatora, agurira mama wanje akamatera, none birase. Jewe mbaye uwande no. This is Bujumbura Burundi number 1 D1. Tande sana. Ihizagira abafana bawe, ihizagira bagufasha. That's why uyu ni D1 turi kumwe mu bwami bwa Iteka, muri record ya Iteka. Numwe uburundi bufise afise impano kandi azi ivyarimo, azi akazi kiwe, numwe mukwiye gufasha mu muziki wiwe kugira ngo ibintu byiwe nabyo bigende neza. D1 kuyo ndirimbo aho wavuzemo amajambo ko mama wawe ashaka kumugura akamatira, nk'ubu mama wawe ndazi yarayumvise yakiriye gutega D1? Ntabwo nzi ko arayumva. Ntabwo uzi ko arayumva? Ariko ndaza yumvise.
yavuga wamwa sha uramvugiye ibintu nengene yakamatera yiza cyane rero Diwani muntu n'umuntu Diwani no bo n'umuririmbyi w'umurundi avuka mu ntara ya Kayanza ibutanyerera kari umwana avuka mu bana batandatu kari kandi ari n'imfura akabazwi ku izina rya Ndayikengurukiye Dieudonné ku mabyeyi akabazwi ku izina rya Diwani ku mazina y'akazi akaba Diwani akunda amahoro muri byose ikintu cyose akora akunda gukora ikintu kimuha amahoro kandi anayatange right Diwani turagushimiye cyane kuba uri kuri mikro za As1 TV murakoze cyane twunga tugukeza tuguha inguvu ubasha gukora cyane uba dukora ibintu bimeze neza abantu bakabikunda si ngaho Burundi honyine mu Rwanda umaze gufatisha gahiti no mu bindi bihugu kandi kuba diaspora bari mu bindi bihugu bumva ikirundi bumva n'icyongereza kuko hamwe muragikoresha Diwani uriko uraraba abagufollowing kuva mu Burundi ukaja mu Rwanda za Tanzania n'ibindi bihugu ubyifata mu gute mu gihe wumvise yuko hari abandi bantu bumva ko ukoze ikintu baryoherwa bo mu buzima iyo ukoze ikintu umuntu akagushigikira akabona ko umuntu w'agaciro kuri we biragutera nawe ingufu zo gukora cyane kugira ngo ahubwo ubujya gushigikira mu buze bwiyongera rero ndaza ko mbonye abantu bo hanze badufollowinga bakunda ibikorwa byacu cyo mvuga ati aha no kuri Imana ishimwe ahubwo ifoke nongeze kuvugira ngo nagure n'imbibe abandi bantu bari hanze yaho bari nabo bashikirwa yego ni Diwani tumaze kubana mu biteramo bitari bike muri minsi naho mbere byagoranye Diwani ugiye kuraba iyo hagize nko bati mbo muduze amatoroshi ukuraraba nk'abantu bagufollowing baba baje nko kuraba ikirori bo wagiyemo ubyakira gute ukurabaraba ubabangana gute kuri motivation y'abantu baba baje gushigikira bo je ndi umuntu ashima ubuzima bwose mbafise uko babungana kose sinda umuntu bo ndi ashima ibya fise toujours mu bibi no mu byiza ndashima rero abashaka kuduza amatoroshi uko abangana kose ndabashima kubera yuko nibo Imana iba yavuga ati abandi abantu bakwiye kuba biwawe muri aka kanya ndiyaza ko nabandi bazoza rero alright n'abantu yaduza kandi bayafise abantu yaduza nabo bakadugiza abanyamahanga ntabwo ari byiza bakwiye kubera ku murundi wabo kaduza ku mungu wabo ku murundi wabo indi nabandi ubundi nabakamukorera yego kubera ko mu Burundi ni shusho y'igihugu cyacu Burundi nyazo umunyamahanga guperforminga mu Burundi akaba no mu muhaye amatoroshi uwanyu mwamwiyemye avuga ati ntimwikunda niko azovuga zangavuga ati Burundi ntibikunda ntabwo bazi gukunda ibyabo yani something like that uvuga zo maramaje kandi abivuze bizi nabo ngibizo bakora ko nice Diwani ubanye gute n'abandi baririmbyi abarimbyi bose tubanye neza navuze ko je nkunda amahoro nta muntu ngana beef nawe nice no muza busanzwe rero muri mbyi wese tubanye neza mba nifuza ko twokorana ibikorwa byo bicanye na entertainment kuteza imbere industry music industry yacu naza ko tubanye neza cyane n'abaririmbyi benshi bari muri rebo bifuza gushaka bakorana n'abaririmbyi bo hanze ese we yo gahunda wifise ndayifise twataye mbere gukora bimwe mu Barundi bariho twakoze turakora hari n'abanyamahanga twakoze turategura gukorana nabo cyose ni umwanya hama bigatangwa n'uburyo ndetse n'Imana ikabitwemerera alright ni Diwani ari muri Iteka Music muri Iteka Music bagufashe gute Iteka Music bafashe neza kuri yuko yabatafashe neza ntubumbona none kuza kunda iyo umusho kumubona ariko ugasanga nyine hari oya ikintu cy'ingenzi cyanyaco mba nifuza ko mfatamwe neza nakazi ibiryo byo n'amabanga urumva byo mutabona nyene mwe byo mukwiye kubona nakazi gize muzovuga ati yafashwe nabi mu gihe akazi kiwe katamuvuga ariko nabona ati mu kazi akora akaragenda bamukora indirimbo nziza bakamukora video nziza hano ushaka gufatwa neza ahandi hose n'amabanga ko ushaka kubura ntibikane kubimenya oya ibyo byase ushaka kuba ntambaye byose ntubimenya ariko niba nakazi kane gasa nabi ari kizombere imingo vuga ati Breming Iteka Music ati Iteka Music na Diwani ntabwo babanye neza yego Diwani urumwe umaze gushika ngaha muri Iteka uraririmbye indirimbo rero ubwoba yatiye n'abantu ubwoba uzi kuririmba ikintu ngo ubwoba yego n'ubwoba bw'iwawe n'undi muntu agacavuga ati naje biva ari ibintu nari ndimo ufise ubwoba ijya ndirimbo ndadufishe bayikuye ko Diwani indirimbo yavuye kugira ngo bashe kuririmba motivation indirimbo yavuye bo ijya ndirimbo nafatiye ku buzima bwanje kuva ntangura umuziki ndetse no muzaba bwanje nyene tu alright nkuko umuntu wese afise akazi akora ishobora kumubera indirimbo yiwe nkuko bivuze alright kuza bw'iwanje rero mu rukundo naranswe cyaranse nyene ntabyo wibuka byaranse cyarigeze kwanga inyuma yaho urumva ko nace mbandanye umuziki rero umuziki naho muri ibintu byinshi bitandukanye gucibwa intege kugira gute nikuvuga niho unuvuga ko ide yavuye hanini yavuye mu buzima bwanje bwose bw'umuziki mbese n'ubuzima busanzwe twarumvise ko no boss nyine geze kugacisha abo nyine naho nyine ngira mu boss yegeze kwaneka kuri state ngo bana ngo je muziki buri ndayamanitse umva ko yamanitse avuga ati
acengira ubwo ndavuga ati shashwa ko ari je umva bwose n'ubwoba niya yamanika rijenza kuza kuhagwa. Okay. Yeah. Birumvikana cyane. Ni D1 afise indirimbo yiwe kuri YouTube yiteka ubwoba. Ni indirimbo irikiro iraduza amavyuze neza ariko duhimiriza bariko bayiraba kugira ngo bashike kwiraba kuyisharinga kuyipata kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo one day na ube umumirigangi. D1 urasohoye ubwoba twitegeye indi ndirimbo ryari shasha. Bo indirimbo je ntangira indirimbo kugiye kandi bagikenewe. Okay. Tabizi neza yuko abantu bakunda ibikorwa byacu ntabwo twidogera ndibaza. Oya bimeze sawa. Hageze ko bidoga cyane mbana babonye kandi barinze ndinze nteba nuko muri ko nategura ikintu kimeze neza cyane gose kizobashimisha umwanya munini kandi nibaza yuko tuzobamenyesha muri hari ndibaza ntabwo mupfuye tubise Imana kuramba gusa. Okay. Hanyuma ibikorwa tubahereza ibikorwa kabisa tubaheje enjoyment kuburyo uvuga ati yego. Ni D1 tumenyereye cyane mu ndirimbo aririmba indirimbo keshi za love urego urukundo tubaze ko gwakubabaje ariko gushikana n'isaha ubu tararonka basi n'umuntu avuga ati D1 biva no kurumba nabakubabaje amuya behind you nyine nkeneye ko ya bo nyene ntabwo ndabiha agaciro cyane kubera akazi karantwara cyane arashaka kuza nkamuburira umwanya kandi azi ko babakeneye care sibyo no gumumpa care tubana rero mu gihe iyo care ibuze mbone cyakazi biragoye yakubuze bwa gusa naza ndakeka nzomwakira ntacyo humura uzoronka umuntu nyine atari ko akazi uri ko utari ko ramubesha oya akazi ko sokora niko kuza kuvuga n'umushiri wawe. Okay oya nyine neza yuko gusa niyaza uzomwakira. Oh nice. Ni D1 mu gihugu cy'u Burundi aririmba neza bakabitahura bakaryoherwa afise abafanzi benshi ariko akidogera ibintu bimwe bigenda biba. D1 mwe muri iteka mu bamufisikire mwamutegura show canke show mvuzikire ya yego tubitegura ariko inkone hirigihe. Okay. Twacatumigwa ariko vuba turakora show iwacu dutumire narwo yego kuko muziki niko tugena partnership nyene n'abandi baririmbyi. Okay. Yeah. Uwo kwifuza gukorana na D1 byo mugendera kuti hari nk'abana bavuga ati D1 wewe kuririmba ndashaka kuri ko nanya zone tuzoririmbana nanjye nzanye beat wanje turimbana amfatira ahantu bivanye afise ijwi ryiza aririmba neza aranabizi. Byo mugenda gute nk'umuntu yifuza cyo cimviro ari mwararaba Azon TV avuga ati mbo ndashaka gukorana na D1. Twenda hari kuko no mu underground mu upcoming nkanje. Alright. Twe kuvuga nkanje basari musi yanje kure ni bari agitangura. Okay. Ndazi yuko basiyo n'abantu babana babiri canke 10 kubera ko muri famille yiwe arafise abantu bamukurikirana afise bagenzi byazumvisha ati narimbaye n'umuntu urumva ko iramfasha roje imiryango iruguruye ku munsi ashaka korabo. Okay. Gusa twikora nk'akazi. Okay. Yumva arakazi c'est bon pana akora igikwiye. Naye ngakora igikwiye. Alright nice. Ni D1 tugishimishana kuba uri kumwe na Azon TV twashaka ifu yuko kiganiro giye dashaka uvugiriza abantu akapiano tubona uri hamande y'ivyuma twasanze ari byo urimo nyine twashaka nyine uraba karirimbo kameze bye nka morning love nyine ukurabuza kuri piano nyine bimeze sawa nyine kiganiro gihere nyine kiri muri moto piano je sinzi ko ndayizi kagusa mpindukire ndayo ko nyishobora ko reka ngufashe akamikro ntabwo nyishobora ariko Good morning, Lord, Lord, tell I love you so. Warose gute, gute, kwijoro ryose narose wowe. Ageze ku mugoroba, sinoja kuryama, namenye uko wiriwe. Yuwa, bivanye nuko wiriwe. Taraneza canke nkarana nabi bivanye nuko wiriwe taronka amahoro canke nkayabura ibyo uza gukora byose ubikora unyibuka aho uza kuja hose wirinde guhemuka. Good morning Lord, good morning Lord, wirigwe neza. Good morning Lord, good morning Lord, wirigwe neza. Ese warose tuja imbere y'Imana n'abantu
ese warose twubaka rugakomera tukabyara hungu ndetse na kobwa tukaba amakara tarurubeya. Yeah man, boom fire, boom fire. This is number one. D1. Turagushimiye cyane ko wabanye na Azwan TV. Murakoze cyane. Dushimira buri munsi ko akurikira kiganiro kuri Azwan TV, abashe gukora subscribe kuri Azwan TV, atibagiye kuja kuri Iteka music kugira ngo abashe gukora subscribe, hama kuri share, comment, hama ibintu bigende neza. Dushimira ko wewe watanga gukora video ya D1 ubwoba ukayishira inshuti zawe, nawe turagushimiye. Dushimiye Iteka, dushimiye Iteka kuba yafashije umuhungu wacu akabageze kuri kano kanya ngaha amaze gutegwa n'abantu benshi batari bamuzi bakabamuzi. Twishimiye cyane. Dushimiye wewe uhora umutumira mu gihe uba wagiteguye canke mu gihe kiba cyatigwa n'umugenzi wawe ukamwimvira ko ukamutumira, nawe turagushimiye. Dushimiye muri umuntu wese yagize ishakora kugira ngo D1 ashike ngaha. Turagushimiye cyane D1, turagushimiye ku mwanya duhaye tukaza ukinjira muri studio yanyu. Tutabashimiye cyane. Murakoze cyane gose Azwan TV. Abanywanyi ba Azwan TV unabifuza umunsi mwiza. Abose bakunzi ba Azwan TV. Ndabashimiye cyane gose kwa mwampaye umwanya nakuba ko murakora ubuzi butandukanye kugira ngo bahe cyo gufungura, ariko mwigwe muraba no kiganiro. Imana baje imbere murondere muronka murosaba mudusigarize natwe kubera yuko mwe mu boss bacu nimuze muri kuza kugura abasho yacu mukore muronke ayo kujya ayo kwinjoyinga home no kwinjoyinga muziki wa D1. Murakoze cyane gose.